novuga aba ari umuntu aba yihenze. Icambere hageze ku vy'amavuta, hariho novuga ubwoko bubiri bw'amavuta novuga dusigwa. Hariho ico bita onction christique. Onction christique amavuta afatanye n'agakiza canke afatanye no wakiriye Kristo, aya twese turayafise. Hakaca habaho n'ico bita novuga onction novuga ifatanye n'igikorwa c'ubuherezi, gifatanye novuga onction du ministère canke onction du ministère. Aya nayo nayo y'amavuta barobanuza umuntu gukora igikorwa ciki cibango. Rero hari ubwoko bubiri bw'amavuta Bibiliya novuga itwereka. Hariho amavuta afatanye n'ubukristo, hakabaho n'amavuta afatanye n'iki n'ibango. Ubu rero ngomba kuvuga amavuta canke ico no kwita onction christique twese tugize iki dufise nk'abakristo. Hama ndiko ndavuga kuri onction du ministère canke onction y'ibango, amavuta afatanye n'ibango. Iyo bagusize amavuta ntibagusiga amavuta kugira ube umupastori, bagusiga amavuta kugira bemeze umuhamagaro w'ubupastori ugize iki ufise. Ajya amavuta bagusukako si yaguhindura umuapotre, si yaguhindura umupastori, si yaguhindura umuvugisho, no. Ajya amavuta ni ikimenyetso cerekana ko bemeje, hariho abakwitangiye imbere muri iryo bango, muri uwo muhamagaro baje gushingira intaye ko wahamagawe muri ako karere kuri Umwisirayeli. Urongora umuntu atari Umwisirayeli, tangura kumuja ati ya tubure niwe yova ko ari umuvugishwa n'Imana wenyene, uraba yakoze icyaha kunuko kunuko. Bible kivuga ngo uburake bw'Imana buca buraziriringa, buza kuri we agira imibembe, amara imisi irenga ndwi ari kure y'amakoraniro y'iki y'Abisirayeli. Kandi nivyo Moize yari yakoze icyaha, nivyo Moize yari yageze iki, yari yakoze ikosa. Mu by'Imana yagomba kumwereka malgré yuko muvukana, malgré yuko nawe uri umukozi w'Imana, ntuhamagarirwa wewe kumukosora kuko si wagize iki wamuhamagaye. No, hariho ibibazo wonyene ushobora kuba wageze iki wariteye. Niko bimeze. Rero umugisha abavyeyi novuga baraguha kurambira, novuga muri ico kintu urimwo. Hama naho kubaha igihugu biguha kuramba. Canke navuze ko uyu muntu atubaha igihugu wayifuza gufa kare. N'umuntu uhakanye novuga uburongozi bwose bushizeho, uba ariko wiexpose ku madanje menshi, wariko exposa ku madanje menshi. Nico gituma birivuga ngo n'abaganza bose n'abakozi b'Imana ngo bahana inkozi z'ikibi n'abatumvira iki Imana. Umuntu wese agwanya isengero, umuntu wese agwanya umukristo, Bibiliya imwita antikristo. Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabaye ikaze nongenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, waba no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora. Ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cose iyo ndiga ndakubwira kudacika intege. Kudacika intege ndabivuga naje ndabibamwo, sibenza kubabwira gusa, ni kugira ngo ikintu cose uri kurakora umenye neza ko ushobora guhura n'inzitizi ku ruhande, ariko kudacika intege ni intambwe imwe ituma ushika kwihangiro yico wahamagariwe canke aho ushobora gushika aho Imana yaguteguriye. Yes, iyo turi ngaha rero mu mubizi ico babiga mignonne du monde, mignonne du ciel. No musi ni du ciel, dukoresha du ciel. Tuba turi ngaha muri Manadiza, si jewe gusa murazi ikiganiro ntakora jenyene, tuba turi kumwe na Prophet King Benny. Karibu cyane. Merci beaucoup. Dizera kuguwe neza. Guwe neza cyane. Wow, glory be to God. Ndaramukije abakunzi b'ikiganiro Manadiza, aho muri hatandukanye, yaba mu gihugu, hanze y'igihugu n'ahandi hatandukanye. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo burushirize kubana namwe. Turabahaye kaze kandi muri kino kiganiro cacu kandi cyanyu. Kandi bakunda cyane. Ego. Maze kubona ko gikundwa, ni ikiganiro ca mbere novuga ngo kirakundwa cyane. Hari umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ndabasaza ngo muze muhigira ngo 2 fois par semaine. Tuzobiraba, tuzovyiga. Nivyago nukuri umuntu yarambwiye ari sérieux, yarambwiye ndagusavye ikiganiro ngo muze muhigira 2 fois par semaine. Tuzovyiga ko tuzobabwira. Yes. Suko? Abidusavye ntitwobima. Tuzobiraba bavuga ntitwaba turabibemereye. Ntitwaba turabibemereye, ahubwo igiti tubabeshe. Nico gituma navuze tuzobiraba. Kugira ngo ntitubabeshe. Yes. Abumva ko bashaka ko izofasha ko 2 fois par semaine, vyandike muri commentaire, mutumotive. Ego. Yes, rero twaje gase kandi muri Manadiza, nkuko vyama bitangura nibaza ko tubanza gusenga kugira ngo
ikiganiro cacu ubundi kinyure mu mitima yanyu. Yes. Yes. Karibu Nza cyane. kuno munsi ariho dusengera. Yes. Kuri Kigali. Tudesenga. Yeah. Surprise. Ariko ni bon twame twiteguye ko tazi umunsi n'isaha. Yes. Ikase dusenge. Yeah. Data mu izina rya Yesu Kristo turaguha icubahiro turagushimiye cyane ko utugiriye umuntu tukongera gukoranira hano. Turagushimiye imbabazi zawe zidasanzwe mwami. Zikubw'ubuhizi canke kuko mwami tubishoboye ariko ni kubw'imbaraga zawe. Na turakwingiza muri kano kanya ngo ubane natwe utugirire neza. Tugiye gupartaja ivy'ijambo ryawe turakwingize mwami ngo nitwavuga tuvugishwe nawe kandi ibyo tuvuga bikore ku mutima w'umuntu wese na cane cane mwami hari ijambo riza hariho abo ryagenewe rikiza imitima yabo riduhanure ritwigishe natwe mwami tugiye kuba hano muri kano kanya udushoboze kugira ngo programme yose guhera ku ntaho gushika duhejeje ize gukora ku mitima y'abantu bose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen. 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 Ok, nibaza ko le sujet du jour tuza kubandanya la fois passée twari kuri sujet canke theme ivuga ngo Yesu nk'umwami kandi wose Yesu nk'umuvugishwa. Uno munsi rero ngo tuza kubandanya gute ko tutarahaheza. Yes. Nawe uno munsi nibuvuga sujet. Yes. Uno munsi turaza kubandanya juste nabemereye ko tuza kubandanya kijya cigwa c'amavuta. Yes. Aho twabonye novuga ko basiga muri Ancient Testament abantu batatu barasiga umwami barasiga umuvugishwa barasiga n'abaherezi. Rero cha tuvuga twerekana Kristo kuko birivuga ngo Imana yashimye kuko unengesera ko si kubo mana kubonekera muri we kandi niwe shusho y'Imana itaboneka. Twaravuze Kristo novuga tumwerekana nk'umuvugishwa nk'umuherezi tumwerekana kandi nk'umwami. So uyu munsi rero tuvuge rero aba Kristo canke umukristo canke icaremwe gishasha nawe muri ano mavuta uko ari atatu amavuta y'ubuherezi amavuta y'ubwami n'amavuta y'ubuvugisho. Nivyo tugomba tuvugeho gato. Rero mu kuvuga uno munsi nkuko turi ku kigwa novuga c'amavuta nagomba ko umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro asanga warize Kristo mwami n'umukiza nagomba ugire iciyumviro canke conscience ivuga ngo narasizwe amavuta canke ndafise amavuta. Hariho abantu bahora bavuga ngo nakashangwa arafise amavuta ukacumenga nakarafise amavuta wewe ntayo ugize iki ntayo ufise canke ngo nakabamusize amavuta yabaye umupastori yabaye umuvugabutumwa yabaye apotre umumissionnaire ukaca wumva ko nawe atamavuta ugize iki ufise novuga aba ari umuntu aba yihenze. Icambere hageze ku vy'amavuta hariho novuga ubwoko bubiri bw'amavuta novuga dusigwa. Hariho cyo bita onction christique. Onction christique amavuta afatanye n'agakiza canke afatanye no kubakiriye Kristo aya twese turayafise. Hakaca habaho nico bita novuga onction novuga ifatanye n'igikorwa c'ubuherezi. Gifatanye novuga onction du ministère canke onction du ministère. Aya nayo nayo y'amavuta barobanuza umuntu gukora igikorwa ciki cibango. Ajavuze ngo bamusize nk'umupastori bamusize nk'umuvugabutumwa. Rero hari ubwoko bubiri bw'amavuta Bibiliya novuga itwereka. Hariho amavuta afatanye n'ubukristo hakabaho n'amavuta afatanye n'iki nibango. Ubu rero ngomba kuvuga amavuta canke ico no kwita onction christique twese tugize iki dufise nk'abakristo. Hama ndiko ndavuga kuri onction du ministère canke onction y'ibango amavuta afatanye n'ibango. Iyo bagusize amavuta ntibagusiga amavuta kugira ube umupastori bagusiga amavuta kugira bemeze umuhamagaro w'ubupastori ugize iki ufise. Ajya amavuta bagusukako siya guhindura umuapotre siya guhindura umupastori siya guhindura umuvugisho no. Ajya amavuta n'ikimenyetso cerekana ko bemeje hariho abakwitangiye imbere muri iryo bango muri uwo muhamagaro baje gushingira intaye ko wahamagawe muri ako karere. Rero hariho abakozi b'Imana benshi bahora bakora ama erreur ukamenga amavuta bagira iki barayagura nzogenda kwa nakasiga amavuta kubiki apotre ugasanga umuntu no munsi yatanguye ari evangeliste bamusize ngo abaye umwigisha umwarimu munyuma baramusize arabaye iki umupastori munyuma bazomusiga be apotre munyuma zoba bishop. Ibi ntibiri biblique
Yeah. ntibiri biblique si amagrade agenda arabaho ibi novuga ni ibintu vyazanywe n'ico no kwita idini ni ideology ivyiyumvira abantu bagira iki bashiraho ni urutonde rushobora kuba mw'ishengero bakavuga ati reka dusuzume uwo muntu tumutangure shatse ari umudiyakoni azoduge novuga be umuvugabutumwa mu nyuma be mwarimu mu nyuma be pastori barashobora kuba babona ko afise umuhamagaro w'ubupastori mugabo ntibashoke bamusiga amavuta y'iki y'ubupastori Yes. baba ariko novuga bamushira bariko baramutegura muri temps de préparation jewe rero mprefera yuko iyo bariko barategura umurimo w'temps de préparation si umwanya wo kumusuka ko amavuta barashobora ati nakubu niki mbwa bakamusigira amavuta ya ca kintu nyene yahamagarirwa ca kintu nyene yagira iki yavukira hakaba rero n'abandi bumva ko umenga n'amatitre hageze ivy'imihamagaro apotre ni wakomeye profete akamanuka kuri pastori kumanuka kunuko kadusanga muri kino gihe dufise ikibazo mu ishengero rya Kristo abantu bari nyuma y'amazina ntibari nyuma ya fonction Yes. izina nivyo c'est vrai riraryoshe iki mugabo igikomeye siko witwa izina kanaka igikomeye ni kuraba fise uyu muhamagaro fise imigendere y'uyu muhamagaro ico novuga ico très important rero hama tuvuye kuri onction du ministère tugaca tuja kuri onction christique niyo nagomba kuvuga umuntu wese yakiriye Kristo umwami n'umukiza arafise amavuta canke yarasizwe amavuta nico gituma bakwita umukristo Kristo mu gigiriki isobanura Christus canke novuga ahandi baravugana bakavuga Christ novuga mu zindi ndimi zitandukanye Kristo canke mu giheburayo gasobanura Mesaya bisobanura novuga uwasizwe amavuta rero iyo uvuze ngo ndi umukristo ubuvuze ati narasizwe amavuta uyu musi rero abantu bumva ko kuva ndi umukristo nkaho umenga ni kubera nakuriye muri religion yizera Kristo Yesu umwami n'umukiza mugabo ntiyafise conscience yuko bageze iki basizwe birivuga ngo ahantu hambere batangiye kwitira abantu abakristo novuga ugiye gusoma ni mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa bise abakristo abantu kare babita novuga abigisha mugabo bise abakristo kuko babona babayeho nkuko Kristo yarabayeho uko yavuga uko yitwara ivyo yakora baravuga ati aba bantu barasizwe ni iryo jambo rero novuga ryaciye riva rero uvuze ati I am a Christian uvuze ati ndi umukristo umenye ko uvuze ati nagize iki narasizwe rero uyu munsi novuga urashobora kwitwa mignone Christ mignone yasizwe ndashobora kwita King Benny Christ ndashobora K-boy Christ ni juste ni conscience umukristo wese ategeza kugira iki kugenda navuze ati ndi umukristo uvuze ati nagize iki narasizwe aya mavuta rero novuga tugize iki turayagendana twarasizwe muri aya mavuta rero novuga wasizwe tuzaza kubonamo ko harimo aya mavuta rero y'ubuherezi aya mavuta y'ubwami n'aya mavuta y'iki y'ubuvugisha hama nkiri ngaha nyene umuntu wese agwanya ishengero umuntu wese agwanya umukristo bibiliya imwita antikristo umuhakanyi agwanya wasizwe rero umuntu wese agwanya umukozi w'Imana yasizwe ni antikristo selon la Bible reka ndayibereka ari igihe twese twibaza tuti ibintu ivyo ari vyo vyose babivuga ngo ba antikristo baramaze guseruka ari benshi ntavuga antikristo gusa aba ba antikristo kuko hariho abagwanya abagize iki abasizwe novuga igitabo ca mbere ca Yohana igice ca kabiri icete ca mbere ca Yohana igice ca kabiri ku murongo wa 18 havuga ngo bana bato ubu ni igihe cy'iherezo kandi nkuko mwumvise yuko antikristo azoza bariko bavuga antikristo muri cya kigo ca eschatology berekana ko azoza novuga azimiza benshi ariko acavuga ngo nkuko mwumvise ko antikristo azoza nubu hamaze guseruka aba antikristo benshi nico gitumye tumenya ko ari igihe cy'iki cy'iherezo nubu hamaze guseruka aba antikristo benshi nico gitumye tumenya ko ari igihe cy'iki cy'iherezo so ikintu kigaragaza icereka igihe cy'iherezo ni igihe haguruka abantu benshi bagwanya abasizwe aha ngomba kuhaja gatoya uri kuraraba muri kino gihe ugiye kuraba ku ma platform menshi ama réseaux sociaux urabona ko abantu benshi basa nkaho bahagurukiye kuvuga abakozi b'Imana nabi cyane ukumva naka yagize ibi naka yagize abandi bagakreya n'ama fausse témoignage abandi novuga bakumva umenga
bose babisaba escrow bose n'abasuma bose Voilà. n'ababeshi bose Babira bimwe mu n'abasambanyi makomantere. amakomantere kuko umuntu umwe arashobora gutukana kubiposta Yeah. bakabona amakomantere arenga igihumbi canke Amajana abiri. yemeza ico kintu uwo muntu kandi abantu bakaba bari proud Yes. ukumva ibintu vy'amashengero n'amabusiness n'amadeal ugasanga hari ibintu vyinshi biriko biragira iki biriko biravugwa Yeah. ugasanga aba followers bariko barakurikirana ivyo bintu ni benshi ntibaba bazi ko bari under y'impemu ya antikristo Yeah. kuko antikristo novuga agwanya igikorwa c'abasizo agwanya igikorwa ca kristo Yeah. nico gituma na kino gihe ubonye umuntu bitangaza muri isi ko adakorana n'amashitani muri isi kujya umuntu atakanagize iki afise nk'ubu hari ashobora kumbona afise umushatsi ati ni kweri kati mwese hariho abantu baravuga ati ibyo akoresha biri mu mushatsi muramubwira yimoshe mubwira yimweshe umushatsi urumva mu mushatsi ahandi kubera iki agomba kwambara nk'umusitari kubera iki ari umuje nta muje nakorera imana ugasanga hari amakomantere novuga nabonye entreta Yeah. umuntu ashobora gukunda byansi ukuntu yambara yeah reka dufatire ku bintu byakunze kuvuga kenshi Yeah. sio tujya mukozi w'Imana Chris Ndikumana yes ngo yambara amashati none agiye amashati akunda kwambara yeah bavuga ngo muze murabe ko yigera hindura wahindura ukacumenga yeah kandi So, abantu bakabyemera umuntu wese aragira style iri préféré yeah voilà c'est ça umuntu arashobora kumva ati nambaye izi mpuzu niho numva ndi jewe nyene yeah identité yanje y'ukuri numva meze uku yeah ivyo ni ibintu biri nomo mugabo rero uri anda y'impemu ya antikristo akantu kose ukajijija nkaho werekana ati Yeah. satani ari inyuma Yeah. Chris Ndikumana akora bijyana zijya shati ziriya haje gituma gira kujya kuntu basi bavuga naho akarugo kari ngaha bagatebako baragatebako kandi akantu kaba kakozwe cyane ugasanga umuntu atevye ku mushatsi umuntu atevye ngo kuri ibi n'ibi n'ibi Yeah. uko niko imwe navuga antikristo imaze kugira so rero ntibitangaje kuba tubona abantu benshi batandukanye ikintu nama mvuga nivyo harashobora kuba hariho amakosa bamwe mu bakozi b'Imana bashobora gukora canke dushobora gukora yeah mugabo nta muntu n'umwe Imana yigeze ha ministère yo gukosora abandi bakozi b'Imana nukuri kuko birivuga ngo wa mukozi wewe urinde utuma urutoki mugenzawe ukamucira urubanza kandi nawe utazuguzogira iki uzocigwa uzocigwa Iyo- wowe ngurinde utosora akatsi kari mu jisho ry'uwundi muri wowe kandi hari inginga hari hari urugiga ugiga ururiyo ni ni runini gusumba uri hari Yes. uzurabe kenshi utunya urutoki umuntu kenshi zine zisigara zikuraba yeah abantu kenshi bakunda kujija cyane abantu nibo kenshi usanga bafite n'amafuti menshi cyane vraiment basanga umuntu akavuga none basama muwe wagenda kuraba gusa niwe musambanyi Wa wa mbere aba abantu n'abasuma ugasanga niwe musuma so ikintu nagomba kuvuga ni icyaha nivyo urashobora kubona ayo makosa nivyo urashobora kubona ayo mahere nivyo urashobora no kuba mwishengero umukozi w'Imana hagira iki akagukomeretsa kandi ibyo yeah cyangwa atirimuka ubonye ibintu bigize iki bitandukanye urashobora kugenda utavuze it is normal Yeah. ntiwikwegera umuvumo urashobora kugenda novuga udateye ugwamo cyangwa nturinde no kujya ku marezo sosio kuko uwo ariko arakora ivyo si wamuhamagaye gukora ico gikorwa azotanga novuga raporo ku Mana Imana nizojije ati wakoze neza cyangwa wagize iki wakoze nabi iri niryo kosa ryabaye kuri Miriam yabonye Moise novuga yakoze icyaha atwara umunyetiyopiya kazi ko vyari bujije kuri umwisirayeli urongora umuntu atari umwisirayeli tangura kumuja ati ya tubure niwe yova ko ari umuvugishwa n'Imana wenyene yeah uraba yakoze icyaha kunuko Bible kivuga ngo uburake bw'Imana buca buraziriringa buza kuri we agira imibembe amara imisi irenga ndwi ari kure y'amakoraniro y'iki y'Abisirayeli kandi nivyo Moise yari yakoze icyaha nivyo Moise yari yageze iki yari yakoze ikosa mu by'Imana yagomba kumwereka malgré yuko muvukana malgré yuko nawe uri umukozi w'Imana ntuhamagarirwa wewe kumukosora kuko si wagize iki Si wamuhamagaye. wamuhamagaye icya kabiri nubwo uri uramuvuga ivyo ntuzi dimension ariko uko Imana igeze kumuhana yamuhane selo na dimension Miriam agize iki ariko ikimubwira ikintu gikomeye kambwira ngo mwebwe mvugana namwe mu nzozi no mu migani ariko Moise je tuvugana iki imbona nk'ubone nkuko umuntu avugana n'iki n'uwundi Yeah. uwo muntu uri kurajija uwo muntu uri kurashira urubanza ntuzi aho yahuriye n'Imana ntuzi aho Imana yamuhamagariye ntuzi amasezerano afitaniye n'iki n'Imana mwese mushobora kuba abakozi b'Imana mushobora kuba kuri même niveau mais pas même dimension wow
okay twese dushobora kuba abanyeshuri uri muri maternelle bamwita iki umunyeshuri Umunyeshuri. uri muri primaire bamwita iki Umunyeshuri. umunyeshuri uri muri secondaire bamwita iki Umunyeshuri. umunyeshuri uri muri university bamwita iki umunyeshuri muga bose n'abanyeshuri muga dimension si zimwe ntibiga bimwe ntibakora ibibazo bimwe Ndakumva ukaza cyane. wumva rero ngo naje ndi umukozi w'Imana naje narasize je nta mana afise ndemere wese- kuvuga bijya bintu uyu munsi hariho abakristo benshi bafise imivumo itavuye kuri satani cyangwa ku bapfumu n'abarozi yavuye ku kuntu bubahutse abo batakwiye kubahuka kabisa ugasanga uriko uravuga ibintu wowe washobora no kutakwishura washobora no kudahangana muga amavuta ari real imana yamuhamagaye yo yigira iki iravyumva kandi biriva ngo ntimugakore kuba imana yarobanuje iki amavuta Amavuta. rero nshuti yanje nimba wari ufise iyo caractère canke iyo nyifato yo kumva ubonye umuririmbyi arimba mwisengera akoze agakosa uja herera induru umukozi w'imana iki ba wibuka ni umuntu nkawe birashika agakosha nta muntu ari perfect. mugabo Yeah. ntuzi ko ashobora kuba yihanye kandi ushobora kumenya aho yagize iki yihaniye Yeah. kandi uba umenya yuko ivyo vyamushikiye nawe birashobora kugira iki Kugushikira. kugushikira rero umuntu afise impwemu ya antikristo wewe yama yumva ko afise holiness Yeah. arejeje gusumba iki Wow. abandi aratunganye gusumba iki abandi akaca yumva rero ariko aragira iki ariko arajija cyangwa akaraba ibyo ukora Yes. amakosa ubamwo gusumba icyo imana yasize muri wewe ikimaniko yes Yeah. rero ubu nagomba guhanura umukristo wese ubonye ikibazo ku muntu wari wese imvuze ku murongozi wanyu gusa mukuru no ku mugenzi wawe ubonye icyo kintu umusengere bikunda umushikire umuhanure none ko agiye kubivugira hejuru wabuze umwanya wo ko muganira wamusavye audience muganira umuhanure ako kantu wabuze umwanya ko muganira ivyo bintu akabindura erega hari igihe ashobora kuba yarabuze gusa umuntu amuhanura yego canke amwereka ukuntu ivyo bintu vyoheba inkurikizi vyogira mugo ugiye ukavuga nawe ashobora kwidefenda akagumana ya ntege nke ejo ikazogira iki ikazomusambura Yes. imana ishimwe cyane Amen. rero ashobora kuba n'intege nke itahari imwe mu antikristo irakira n'ibinyoma cyo gituma bita impemu y'ibinyoma hari wazi ko rero abantu bashobora kuvyuka bakira ibinyoma yego umuntu akavyuka umunsi umwe avuga atajya minyoni urazi hajya ko minyoni yagize mariage ari umudivorce icyo kintu uvuze gafafa sinivuye gusenga ari umuntu agiye numva ngo bambwiye ngo wagize mariage yeah ugati okay ugasanga imwe mu y'ibinyoma niko imeze esprit antikristo umuntu akubaha gukira ibinyoma ngene uvugiye kugira juste gusa Yeah. acafuza izina ryawe Yego. hajya aye n'umudivorce hajya aye nuku hajya aye bimeze hari ukuntu. kutazafisa abana hajya naza afise abana hajya ngo utazi meze ukuntu hajya nuze kajya kanakora hajya ibintu abikura hajya aye Yeah. imwe mu antikristo igena n'imwe mu ya jalousie umuntu yari afise jalousie nubwo yobona ugize agasikise gatoya ntashobora kumva ko ico kintu ari ikiganza c'Imana catumye ubikora yes agaragaza kurondera ikintu kigira iki kikumanura cyangwa cyafuza ati ajya n'abagabo yamuha bamfata ukiri aho Yeah. nyene reka tugiye tubivuze rero n'abantu bavuze ngo kubera ko ngo kwana ngo ngo profete ngo kingi ngo ari mukwana ibiganiro wenyene yeah of course ari kumwe twabiteguye atakindi kintu na kimwe bihagazeko yeah niko nshaka kuvuga ko ico kintu kuravuga kirakomeye cyane Kirakomeye. nibaza ko umuntu wese yofata umwanya wo kuvyumviriza Yes. kandi akavyiga ko bikamwigisha akavyigako yes ubwo imwe mu antikristo ikintu cyose nubwo cyo bari ciza ugerageza kukibona amenga ni kibi kandi ugerageza kukirondera mwicaha ego hajya ko bakorana hajya nta bintu ego nta bintu bajamo ko bifotozanije nta bintu bagira iki bajamo je bamaze kwimbaza ni benshi Yeah. mugabo iciza no ko hari abariko bayiga kandi Yes. abantu dukeneye gusumba Gusumba. wadakeneye yeah kuvyumva uko niko bimeze Yeah. danye manu bisava ngo ngo hajya ngo kweri kimwe prophet Ben ngo atavyibo abantu gasaka kweri kimwe atavyibo ngo abo bagendana bageze iki baravyishe kweri kaje atavyibo ukasanga abantu bariko babiha sense itariyo Yeah. kandi umuntu hari umubiri wiki wiwe n'umuntu yatwigije mu gitondo antreta Yeah. yavuze akantu ko kuvyibuha ugasanga abantu bariko barabizi neza ko umumissionnaire umuvuga butumwa yeah we yavuze ati je ndafise apeti kandi ndafungura Yeah. ivy'umubiri wanje yeah kubera kimwe mwitaye ivy'umubiri wanje gusumba ivyo mvuga ivyo mvuga yeah of course Yeah. ati wowe uvuga ko ari jene gusa ati jene jene akora neza abadayimoni bamubwira gukora ibi iye akibajya barababuza baragira ivyo hariho nabigeze kuvuga ngo ayisida Ikibazo kubera kiri. kubera babona ukuntu ngira iki umeze ukuntu umeze ukuntu ga uko niko navuga esprit antikristo imeze ikibabaje nuko niyo wovyibaha uva kurya amahera y'abakristo y'abakristo ngo ntagisenga yaguye yasubiye inyuma ashaka gutanga kuvuga Yes. yavyibusha ibintu nyene iyi spirit rero niri kiradomina muri kino gihe cyane cyane mu ishengero muri kino gihe abantu bafite isako nyinshi n'abakizwa ego vraiment gusumba abantu banashema batinjira no mu ishengero abakizwa ugasanga umuntu yinjiye muri eglise
we ntagiye gusenga agiye kuraba naka ijya sakoshi igurwa ngahe ego kiriya kirashe kigize kunuka ugira ngo utipe ntibaberanye no my dear biriva ngo dutumbere Kristo wenyine niwe nyanduruko yo kwizera Yes. ugiye gusenga genda utumbereye Kristo yeah hama ugiye kuraba umukozi w'Imana ugiye kuraba umugenza birivuga ngo nta kindi nzoza nkeneye kumenya muri mwebwe atari Kristo yagize iki yabambye dukeneye kumenya Kristo nta kindi kintu tugize iki dukeneye kuri kuriyumvira ngo kuri kavyibushe iki kira kirato akigura ngahe kwiri iki yambaye kijya gese amafaranga ya naka abantu benshi bararushe kabzi watamigavuga yuko ukora iki ukora iki itabare from abantu benshi bararusha rero igihe cyose uzobona hariho abantu bahagurutse muri esprit critique nk'iyi baguhagurukira muri conscience yawe uzumenye ko ari ba antikristo je ni komedi umuntu wese arwaye umuntu yasize amavuta muri nde bara ko ari iki antikristo the spirit ni kwimeze ni nkemu y'ibinyoma ishingira intahiki ibinyoma ni nkemu izimiza ibigomba ko n'umuntu yaragufitiye ikizere ntasubire kugira ikizere umuntu yarirumva novuga gufise ku mutima ntasubire gushira he ku mutima umuntu aba yumva ko mwokorana ntimusubire kugira iki gukorana ni kwimeze ni esprit ya division izana division ni kwimeze novuga ni nkemu y'ibinyoma ni nkemu izimiza ni nkemu izana novuga division je ituma rero kino gihe that spirit novuga ni yiri kirakora cyane niri kirakora niri mu bantu biriya nivuga ngo ico nico kitumenyesha ko turi mu gihe cy'iherezo rero abantu biyumvira ngo igihe cy'iherezo kizoza igihe cy'iherezo tukirimwo nico gituma ubona amakuru akundwa cyane ari amakuru y'ibintu bavuga ibintu bibi gusumba abantu bavuga iki ibintu vyiza kuko tuvuga nk'ubu wewe utango kavuga ku gihugu cy'u Burundi kakivuga neza hariho abantu automatiquement badashobora ku following ikiganiro cyane ndibuse ko ukiraho nyene nigeze kubivuga bacavuga ngo turiko duca ngo turiko dusumirinda yeah of course kubera ko igihugu ukivuze neza je nemezanya neza ari ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yanka se na nyina yanka bene wabo Bibiliya imwita umwicanyi yeah nari Imana niba yarampaye igihugu n'umuvyeyi igihugu ni mwene wacu igihugu ni ukivuze neza surtout bacavuga ko babona dihagitse makuru babona izo oye washaka amafaranga ikagomba kwitonesha ikagomba gushika kwa naka urone icyo kintu icoroza imbere ko ari umutego w'umugwanizi of course ni esprit antichrist esprit antichrist nta kintu ciza bishaka ko kivuga kandi nimba ari ikintu Bible ivuga ko cyane iravuga ko ikintu cerekeye ubutaka cyo kintu cerekeye iki igihugu waruzi ko atakeve ishobora kuba atakangura rishobora kuba abantu atari abapatriote kandi kuba umupatriote ni gukunda igihugu cyawe ni kuciyumvamo ni kukivuga neza ahantu hose uzosanga umujuife wese ari kwisi hose agomba avuga Yerusalemu neza agomba avuga igihugu cyabo neza ukazusanga malgré yuko ari pays désertique iri ahantu habi kwisi igumizwe ugikoze ko amakungu yagira iki arabimenya arahaguruka ikaba puissance nicyo gihugu gishobora kugenderwa n'ingenzi iki nyinshi cyane mugabo ugiye kuraba bo byari bifatanye na horejo yabo mu vyageze biri mu bintu babigisha abana bakiri bato umwana kuva agifise imyaka 5-7 baramwandika ku ruhanga ivyageze bakamwandika no ku kiganza kandi bakamwigisha gukunda umuryango wiwe n'igihugu ciwe nizo bintu novuga bakoreraho uburyo umwana ahuye na mugenzi we ivyo bintu byaba biri mu ruhanga akaca bibona ahandi nahagiye gukora ikintu akaca agira iki abisoma akaba jewe ndi umuyuda jewe ndi umwisirayeli genealogy yanje ni Aburahamu Isaka n'iki na Yakobo bakura bakunda igihugu muri ubwo buryo baracubaka ntibisigura ko atabintu biba bitagenda neza mugabo nuko bo barahitamwe kubona ivyiza gusomba ibindi bakabivuga ivyo vyiza so niki kintu novuga kiba kihari cyo gituma rero ugiye kwa mu secteur yose uza gusanga that spirit ibiri kirabaho kuko iyi spirit igwanya umuntu wese yageze iki yasizwe nibijya navuze yuko hariho n'abantu ariho nerekanye ko hariho n'andi mavuta atandukanye gusiga kuba indongozi y'igihugu gusiga kuba indongozi y'intara ya quartier niki n'amavuta cyo gituma biri kivuga ngo mwubahe abaganza kuko atahuganza nakume kutava hehe ku Mana n'amavuta so that spirit rero igihe cyose creating iki rebellion ubugarariji nizo gituma rero uzusanga muri kino gihe mwishengera ubugarariji bagomba no kwinjiza mu gihugu iki ubugarariji bagomba kwinjiza mu bintu ivyo ari byo byose nikora iyi mpemu niri kirasirikira muri kino gihe ciki cihereje nizo gituma kino gihe
ndasavye umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro nimba uri umukristo birivuga ikintu kimwe ngo iyo hageze kuvuga tuvuge imvugo irunze iki umunyu kandi ngo iheshe umuntu ariko aragira iki arayumviriza hageze kuvuga ku muntu wese yasivye ku muntu wese yahamagariwe ikintu kanaka vuga imvugo igize iki irunze umuntu kandi umenye ko ni Imana yamwetablishije muri iyo domaine we nta bushobozi ufise bwo kugera iki bwo kuhamukura nubwo uwo muvuga nayo nubwo wokora iki ashobora kuguma aduga yagukirwa amererwa neza ariko wowe utashobora kugira iki kwa avansa kandi ugasanga mu nyuma bigukwegeye iki umuvumo bigukwegeye ibibazo ni iki n'ingorane Imana ishimwe cyane ndahimirije rero abantu kutaba anda y'impemu yo kugwanya umuntu wese asizwe amavuta ari boss wawe ku kazi ari umwigisha kwigisha ku ishuri ari papa na mama wawe uhamagariwe kugira iki kumwubaha ikintu cyose uri no kumusengera yes no kumusengera habitagenda neza bisengere ago opportunité mu bivugane mugabo ureke kumva kumenga nuja ahantu hatandukanye pibri yamvuga ibi yes imwe miva koma nakore yes yeah ikibazo ufise ga abako bada bon si ikibazo comme tel mugani baza ko ari kunganira ya nashaka kumenya bon iki kintu kihari cyane mu bakristo buno munsi nibaza ko la prochaine fois tuzokwiga ku nkurikizi deje inkurikizi yamaze kuzumva yes ko ushobora kugwara nk'ibintu wowe utazi cyangwa ukagira ibindi bibazo utazi ugasanga wama muri mu mayesheke kwama mu bintu bitavuye kubera ko Imana yabiteguye ku buzima bwawe ariko wavyikwege biciye mu karimi kawe Imana idufashe rero ngo dusengere kuri je urazi akantu mpora mvuga utuntu dutatu sivyo wifuza kutaramba uzereke ko papa na mama wawe uko birivuga ngo mwubahe se na nyoko niho nzubaha kurambira mu gihugu Imana izogira iki izoba umugisha wo kuramba uhabwa n'abavyeyi bawe haba nka cyamvuga ikindi gikurikira indi nkurikizi wifuza gupfa rubi ugwanye ishengero Herode niwe yaje kugwanya ishengero Bible ivuga ngo ni Imana ko yaboshe Petero ahije no guca umutwe Yakobo umumareka azamukubita ikofa turi kiki inyo wifuza gupfa rubi ugwanye iki ishengero icya gatatu wifuza gupfa kare ugwanye igihugu ukeneye gupfa kare byihuse kandi wari uhamagara kumara igihe kinini ugwanye iki igihugu ya ugiye kuraba muri Bible abantu bose bagwanya navuga igihugu no ku ngoma ya Dawidi ntibaramba bafakare bagafa byihuse ukubaha mama ubigereka ko kubaha iki igihugu aho uzobona kuramba icya kabiri utifuza gupfa rubi ntugwanye iki ishengero ibyo bintu ubikoreye ko uzobaha amahoro nicyo gituma kino gihe ugerageje no kuraba nawewe uza gusanga ibintu ndakubwiye ariko bemeze wanarisha ugasubiza amaso inyuma izo ni inkurikizi bavuga zihari love your country kundi ishengero kundi igihugu kundi abavyeyi bawe ico kintu uvuze nico kandi kirakomeye cyane yes aro deziso hari ibintu ubona no mu mango hanze amatemanaje atandukanye ugasanga umuntu hariho umuvumo mukurikirana kubera kutuba abavyeyi biwe ugasanga même si hariho ntariho of course yaramaze kuba nabi yaramaze kuturubura yaramaze kuba umuntu nyene ubona ko yapfuye bavuga yarapfuye agenda kwa amaze kuba abantu bavuga yapfuye bagenda ugasanga n'umuntu nahariho cyane reka nagusigurire neza sivyo Bible ivuga ngo wubaha abavyeyi niho uzorambira mu mugisha canke mu gihugu Imana izoguha bavuze mu mugisha Imana iguha niho ngoma ndabi difference gato n'igihugu cyo dutahorana iyo wubashe abavyeyi nk'akarorero na Shineway TV canke indi entreprise wogira canke ikindi kintu gitandukanye umuntu aguha umugisha wo kurambira muri aka kazi ni umuvyeyi yakuvyaye mu buryo bw'umubiri rero iyo tubashe abavyeyi icambere bigukwegera muri domaine yawe muri carrière yawe kuba mwurushe ntiyirambiramo ntaje usanga umuntu ari instable yagiye hajya bamwirukanye icyakoze ko cyose wapi cyagiye gukora ni kubera ni inkurikizi zo kutubaha papa wiwe na mama wiwe rero hariho nikosa rikomeye
ariho abakristo nabo baca bumva ko bokubaha abapasitori babo hageze ku Eh. bavyeyi b'umubiri ntibagire iki ntibabubahe. Yeah. Iryo ni ikosa rigize iki rikomeye. Umupasiteri wawe umuvyeyi wawe w'imwemu ntazoguha kuramba, ukuramba kuzoguha kubaha so n'iki Na nyoko. na nyoko. Yes. Nico gituma urashobora kubaha abapasiteri umwe utubaha abavyeyi bawe uzogira ikibazo mu kuramba, uzogira n'ikibazo mu kurambira mu mugisha muri carrière yawe mu vyo ukora. Kajugu muvuga ngo ngira n'inyatsi ngira abanduze no hariho ibibazo wonyene ushobora kuba wageze iki wariteye. Niko bimeze. Rero umugisha abavyeyi novuga baraguha kurambira novuga muri ico kintu urimwo. Hama naho kubaha igihugu biguha kuramba. Canke navuze ko uyu muntu atubaha igihugu wayifuza gufa kare. N'umuntu uhakanye novuga uburongozi bwose bushizeho. Uba ariko wiexpose ku madanje menshi. Wari kwigispoza ku madanje menshi. Nico gituma birivuga ngo n'abaganza bose n'abakozi b'Imana ngo bahana inkozi z'ikibi n'abatumvira iki Imana. Kuko ugiye kuraba amategeko bakorera usanga na Bible igira iki yemera. Birivuga ngo ntukibe. Ibisoma ntibabihana. Birivuga ntukice. Birivuga ngo ntugasambane. Abasambanyi ntibabahana. Uza gusanga ari abakozi b'Imana muri rya domaine yabo. Rero iyo ukinishije igihugu naho binza kugutwara kugenda kare. Urashobora kuba wari ubasha abo bavyeyi uri no mu mugisha w'akazi kawe mugacu w'umugararije my dear aho hantu ntuzoharambira ahantu ntuzohaba. Nico gituma rero novuga ari ibintu novuga vy'ingenzi maybe igano ikurikira tuzaturabandanya novuga turabinja hari inkurikizi nyinshi cyane nk'ubu hariho nk'abantu batubasha abakozi b'Imana basanga ushika n'uyu munsi baracasufra mariage wapi abandi akazi wapi abandi uruvyaro wapi abandi ugasa ibintu vyinshi novuga bitandukanye. Ndazi umukristo umwe kenda aravuga abakozi b'Imana nabi yamaze igihe ataka Apotre Gitwaza kuva ico gihe ntivyakunze novuga ko agize mariage zibaza ko vyawe ntagira avuga vyagize iki vyatakaye. Ararindira ko asama arabura after agenda mu masengesho musanga ati wewe udasubiye gusaba imbabazi Apotre Gitwaza ntibikunda kuzogera iki kuzotwarinda carinda kugenda kumurondera kare bari kumwe arenda gufata iteka jahe muri etazi amarigiye n'igihe nawe ifite izindi programme atanavyibuka kuko urumva wowe igihe abivuga umva umukozi w'Imana ukuntu ameze aguma yifokasinga ku murimo w'Imana. Ariko vraiment mu nyuma aramusengera aramubwira ati je vraiment nta nivyo narinze nta nivyo nibuka mugabo Imana igukureka ico cyago ubu yarasamye ubafise abana muguru urumva ko Gitwaza ntiyari conscient n'ivyo bintu mugabo ko le monde spirituel winyoye principe iyo principe nyene yigira iki niguhana iyo principe niguhana ico gihe rero ko yenye principe arataka batateye kwataka agira ico kibazo mu nyuma arasembaza aramusengera uwo arafise uruvyaro. Hariho n'undi nzi yarabuze mariage hariho n'undi nzi atakazi yafa agize iki aronse udusanga hari utuntu twinshi abandi nabamazi bariko barubaka bikanka ko bayaheza abandi ugasanga nivyo bari bafise bariko barabitakaza. Nico gituma tuteza kuba hangwe cyane kuri ibi bintu. Ikibazo numva shaka ko no sinzi ko ariho duhereza ko rafa pasi hari umuntu yatubwiye ngo yavyanditse muri commentaire ngo manadiza mwayihaye umwanya muto ariko ikibazo numva shaka kibaza ko nari numva sidagifise muri jewe twabonye Yesu nk'umwami tumubona nk'umuherezi tumubona nk'umuvugishwa ariko no musuka ko tumubona nk'umukristo. Ikintu nashaka kubaza kimwe hari igihe umuntu avuga mbese yo umukristo gute Yesu ko twara tumwizera twarabonye ingene mushaka kumwizera nk'umuvugishwa twabonye kumwizera nk'umuherezi mbega muri iyo dimension yo kumwizera nk'umukristo ucubana gute nawe bamugisha inama bigenda gute? Thank you ni kibazo cyiza novuga mu bajije muri no dimension ariko nderekanamo sinariko nerekana Yesu nk'umukristo ariko nagombye kuvuga nk'umukristo mu mavuta muri onction nawe uko Bible igira iki imuvuga ariko kandi igituma tuvuze umukristo uza kubona ko menya ko tuvuga Kristo niko birivuga ngo uwimatanije n'umwami Imana abacitse imwe nawe hama Bible ikavuga ngo uko ari mu ijuru niko natwe turi hehe mwisi turi mwisi
uko ari niko tugize iki niko tu niko tuje bituma bavuze iyo mpemu ya antikristo izozigwanya ingoma ya mesiya yeah, okay mugabo bakacaba ngo ba antikristo baramaze Kuza, kuza kubera iki barahandi bamaze benshi. kuza ni kubera hariho abandi bakristo bahari hariho abandi bakristo benshi hariho undi mukristo yitwa minyoni hariho umukristo yitwa Keyboy. Keyboy, hariho umukristo yitwa king ben n'abandi ya ni muri ubwo buryo yeah nyemerere gato sinzi ko bikunda bivaye n'umwanya nigire tuze- gato Cyane tuze tuhinjire la prochaine fois tubaye comme rendez-vous na kare niho boza Yes. kugira ngo ushobore kuyidevelopa neza ya naho nyine nibaza ko ataco cyangwa urashobora gukoresha umwanya muto ni bon tugarukize ga it is okay oya donc uno munsi kubera ko gishobora kuba icigwa kirekire kirekire ya okay ugasanga okay turapertura ivyo byumvise ubwa mbere bwa mbere la fois prochaine twaca tuciga tuja nka tugiye Yesu. ego tuja twiga nk'umukristo Yeah. umukristo gute nawe aba ashobora kuboneka nk'umwami Mm. nk'umuvugishwa n'umuherezi Yes. azoba novuga ari cigwa novuga kiryoshe cyane Yes. mugabo nagomba ko umuntu wese akurikiranye kino kiganiro uri umukristo wumva ko warasizwe amavuta tuzoca tuvuga rero umukristo wasizwe nk'umuvugishwa nk'umuherezi nk'umwami hama mu nyuma tuja tuvuga rero amavuta icyo akora Yeah. ku buzima bw'umukristo Mm. mugabo ku mutwe wawe wumve yuko hariho amavuta ahari Amen. ntihari umushatsi gusa Hari amavuta. Fise amavuta. hari amavuta Yeah. Hama umuntu wese ariko arakugwanya Mm. bivaye n'uburyo ariko arakugwanya uzi umenya ko hariho anda inkemu ya antikristo ba antikristo baramaze kuza icya kabiri nagomba kubasaba ntitube abantu turi anda iyi influence y'inkemu ya antikristo Yes. twisanye tuko turavuga n'aba bantu ibiki bitagenda Cyane cyane ko na neza Bible itari bidupermeta. ntibidupermeta Nukuri. uwavyawe n'imana ntahamagarirwa kuvuga nabi birivuga ngo mu kanwa kamwe ntihova umugisha hongere have n'umuvumo no mwiriba rimwe ngo ntihova amazi aryoshe hongere have y'umururazi ntibishoboka duhamagarirwa guhezagira duhamagarirwa kuvuga ivyubaka duhamagarirwa kuvuga ibikomeza ivyirura abantu ibibahembura ibibakomeza nibyo duhamagarirwa kuvuga so imana rero ibahezagire cyane Yeah, uyu munsi amen. nako kantu nagombye novuga ko tuganira ko sije nabigombye ariko nimwe mwera bigombye muri twebwe niba turongoye ni just novuga numugende we niwe yarongoye kino kiganiro nakumenga zagenze ukuntu byagenze neza Yes. ibyo nibaza ko ari igihe cyo gutahuzanya kubera ko Yeah. hari igihe abantu baza kwiga ibintu mugabo bafite ko batatahuye ko ibyo babamwo no munsi Yeah. ari impact canke ari source y'ivyo bagiye barabamo muri kahise hari umuntu yavuze ati kahise kararenganye yes no musi uri kuba si babivuze burya Ego. uri kuba muri cool eh yeah gasubiremo kajya cyane uri camwa c'ivyo wabivuze dimanche ujya ukinda gusabye kibasubiriremo Yes. Mm. icyo navuze Yeah. navuze ikintu kimwe uyu munsi uri camwa c'ibyo wavuze ejo haheze ejo haheze kandi icyo uzoba ejo ni camwa c'ibyo uri kuravuga uyu munsi Yeah. nta accident ihari nukuri ivyo uri kuravuga uno munsi ejo uzobiba yes kandi ivyo uri uno munsi nivyo wavuze mu mwanya uheze Mm. reka nugenda nakavuge n'uyu mwanya kugira nze nambaye uko nuko navuze ko nza nambaye uko ego nabwiye umukozi ati ngororera impuzu imeze kunuko Mm. hama navuga ati turaza gukorana ikiganiro igisa ego bisigura uyu mwanya tuvyo turiko turabamo ni rezita y'ivyo navuze mu gitondo yes nivyo nza kubamo ni rezita y'ivyo ndiko navuga ubunyene ubunyene yes iyo rero uriko uravuga umenye yuko uriko urandika kazoza kawe uriko urandika ubuzima bwawe uko bugira iki uko Yeah. bumeze rero nuraba ukuntu wandika nurabe novuga ukuntu ugira iki wandika wandika uriko wandika ivyahe ejo tuzokubona uri iki si accident nivyo uriko uravuga hehe uyu munsi kijya kintu caramfashije yeah nico gituma shimwe mpemu yera yeah kubona kinyibukije kuko ufite rero abantu ntituzigira tuba resultat y'ivyo nta ma resultat tuzigira tubona y'ivyo tutaba yes tutariko tubamo uno munsi Yes. bisigura ngo nimba ivyo twavuze byagukoze ko waracafuje abakozi b'Imana waranse abavyeyi waranse igihugu haracari ivyizigiro yes ko kihari kukivuga kugihumeka haracari ivyizigiro vraiment ko ushobora guhindura amateka y'uno munsi ukayahinduza ivyo uri kuraba uno munsi bivuga ngo haracari akagiho kwikosora ko kwikosora bibiri Nukuri, irabivuga neza yeah. bivuga ngo haracari ivyize n'ubwo igiti cotema kuco usubira gushurika So, yeah. kandi umuntu umugorotsi vyoshika agatemba iheta ngabundwi ariko amaherezo akagira iki akavyuka ikibazo suko wakosheje ikibazo wamenye ko wakoze ikosa wabimenye kuko utaramenya ko ikosa warikoze ntushobora kurikosora
hama umuntu umwe niwe yavuze ngo inzira imwe idutwara muri 6 ni kumenya amakosa twakoze tukayakosora. Utaramenya amakosa wakoze ntushobora kuyakosora, ariko iyo uyamenye ukayakosora ucuba muri 6. Rero uyu mwanya novuga tangura wisuzume ibyavuze, wiyigishe, ube uhinduke, kuko ijambo ry'Imana riza kuduhindura. Ni kirore twirabamo uyu mwanya nako ndirabamwo, nawe wari kurirabamwo, duhinduke. Yes, amen, amen. nibaza ko nta kindi ndenzako, icyo nari kurenzako cari ico cuko resultat tubamwo ari ibyo tuvuga canke twatura. nibaza ko ari gusenga kugira ngo rigira ubushobozi kubyumvise cyane. Twagomba dusenge, turasengera umuntu wese yakarakurikirana kino kiganiro. Ngiye gusenga mu mice ibiri. Umukristo yisuzugura ko adafise amavuta, umenye ko ufise amavuta. Amen. Umuce wa kabiri, umukristo vyagora. Vyagora ugasanga aravuga n'abavyeyi biwe, abubaha. Abakozi b'Imana partout byose, nta mukozi w'Imana wemera, n'abandi babemera ugomba kubankisha abandi. Ugasanga kuvuga neza igihugu n'abagikunda ukaca babona mu yindi shusho. Abahindi nibo bavuga ikintu kimwe. Abahindi bavuga ngo igihugu ni nka mama wawe. Mu buzima ikintu umuntu adashobora gusubira kuronka uko vyogenda kose, mama yakuvyaye. Ntushobora kuronka igihugu cyagize iki, kindi cyagize iki, cyakwibarutse. Niyo slogan yabo novuga bagize iki, bafise. Hama selo la Bible nagomba kubwira abantu, ubutaka utavuga ko neza, ubwo butaka nta mugisha uzoburonkako kabisa. Nimba umuvuga nabi iki, aha hantu ushaka ufise potentiel zimeze gute ntuzoharuranirwa. Babivuga ikintu kimwe ngo nuko Isaka amaze gushika kuri Rehobote, acavuga ngo noneho uhoraho adushize iki, ahiyaguye, tuzogasara, tuzobonera umugisha he muri iki gihugu. Aha ariko aravuga hari hehe, mu bugaragwa. Hari ahantu hari ibintu bitameze neza. Mugabo hageze kuvuga ntavuga vya bintu biba ariko arabona, avuga ivyo akeneye kubona hehe, aho hantu ariko araprofetiza kuri ubwo butaka, arabukunda. Vuga neza igihugu, ba proud. Kuba umurundi si gitutsi, kuba umurundi ni ikintu ukwiye kugiriga ishema. Ufise imipira w'Uburundi wambare, ba proud, ari kuri stati vyandike. Nta kindi kizokuvyara. N'ahandi wogenda akaguha indi nationality ntuzobu wahajya. Baguma bavuga atava hariya, aho wataye uruzogi ni hajya, guma ari hajya. Ubutaka bwakwakiriye origine niyo nyene, n'ururimi uvuga nuko nyene. Ahantu ampete zawe ziri enregistré naha mu gihugu. Yego murazi ubwene gihugu bwa Amerika, bwa Canada, mugabo origine naha Burundi. Njo bituma ntushobora kwihakana igihugu cyakuvyara. Nubwo cihakana kiguma kikuri inyuma. N'umuntu akuravye avuga ati ndakuravye de character mbona y'abarundi. N'izina nibigira Imana, n'imvugo. Ari sino kumana nibishobora. Ibaza witwe Inyanzi, witwe ushaka uvati nziza, witwe nde? Witwe uguma ruko. Nico bituma rero ari ikintu novuga cyo gukunda. Nico tuma ikintu cyo gukunda, nico tuma ikintu cyo kuvuga neza. Si ibintu biteye isoni. Harasha bati ndakivuze neza cyo mva ko ndi mu mugambwe no. Ukundi igihugu sima kubehe umugambwe. Burya gwasigaye ari umunaka ngo gituma uvuga. No. Ni principe biblique. Bikunde, it is normal. So umwami Yesu abahezagire ko ari kubankohaja, twubakana duhanurana. Munyemerere dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turasenga umuntu wese akarakurikirana kino kiganiro. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi birushirize kuboneka ku muntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Ndasenga iri jambo rishike aho birenze uko twovyibaza, rishike mu mitima, ritandukanye impemu n'umushaha, rikore operation vy'ukuri, ridukosore aho twari tugwaye. Uduhe kubaha abavyeyi bacu b'umubiri waduha, uduhe kubaha indongozi zacu mu mashengero waduhaye, uduhe no kubaha indongozi zo mu gihugu waduhaye. Uturinde kuvuga nabi uwo wese wetablishijeho nk'indongozi, wetablishijeho nk'indongozi. Ndagushima ko bikoze kandi ko bibaye. Akanwa kacu kavamo umugisha, kavamo ivyubaka, kavamo bizima, katavamo ibisambura canke ivyonona. Ndagushima ko bikoze kandi ko bibaye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tuvyizera. Amen. Amen. Amen.
God bless you, Huak.